Shalom, bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, reka mbifurize umunsi mwiza w'umugisha. Hari ijambo nkunda rivuga ngo nukuri byiza n'imbabazi bizonyomaho iminsi yose yo kubaho kwanje. Nanje nzoba mu ngoro y'Umwami iteka ryose. Ibyiza n'imbabazi. Ndakwifurije ibyiza n'imbabazi kuri uyu munsi. Uyu munsi ndafite ijambo rivuga ngo Imana igutuze ku masoko iruhande y'amazi. Hari ijambo ryanditse mu gitabo cy'Itanguriro. Igice cya 49 umurongo wa 22 haravuga ngo Yosefu n'ishami ry'igiti cyama cyane. Ishami ry'igiti cyama cyane kiri hafi y'isoko. Amashami yaco arenga uruzitiro rw'amabuye. Ndakwifurije gutura iruhande y'isoko. Isoko urayizi nayo ni Kristo Yesu. Kandi iyo uri iruhande y'isoko urakura, urama. Hari abantu bihigira batabagwa ku bwawe. Uture, ndakwifurije gutura iruhande y'isoko. Bavandimwe, mureke babwire ikintu kimwe cyatangaje mu gitabo cy'Itanguriro. Murazi yuko itongo rya Edeni ryavomerwa n'inzuzi zine. Ndakwifurije ngo Umwami avomere ubuzima bwawe, agutuze ku isoko y'amazi. Itongo rya Edeni ryari ritotahaye, ryari risa neza kubera ryari iruhande y'amazi, ryarengwa n'inzuzi zine. Reka dusome. Nawe ndakwifurije ngo Umwami Yesu acishe inzuzi ku buzima bwawe, igutuze iruhande y'isoko y'amazi, umere nk'uko kwa Yosefu n'ishami y'igiti cyama cyane kiri iruhande y'isoko y'amazi. Igitabo cy'Itanguriro, mureke mbabwire inzuzi zine zavomeraga Edeni. Igitabo cy'Itanguriro igice cya 2 umurongo wa 10. Edeni harimo inzuzi zine zivomera, zivomera itongo. Kandi uruzi ruturuka muri Edeni rwo kunywesha iryo tongo ruherenganye rwigabanyamwo kane. Urwa mbere rwitwa Pishoni, nigo rukikuje igihugu cyose cy'Havila, kirimo inzahabu. Kandi inzahabu yo muri ico gihugu ni nziza. Aho niho haba ibyitwa budola n'utubuyenge twitwa shohamu. Uruzi rwa gatatu rwitwa Hidekeri, nigo ruca hino y'igihugu cyitwa Ashuri. Uruzi rwa kane rwitwa Efrata. Izi ni inzuzi zine zavomera itongo rya Edeni, rikama ritotahaye, rikama ryera, rikama risa neza. Reka ndakwifurize ngo nawe Umwami acishe inzuzi ku buzima bwawe. Mureke mbabwire uruzi rwa Efrata. Uruzi rwa Efrata ngo aho rwatembera, uruzi rwa Efrata aho rwatembera ngo harera cyane, hari uburumbuke burenze. Haleluya. Imana icishe Efrata ku buzima bwawe. Imana igutuze ku ruzi rwa Efrata. Uruzi rwa Pishoni rwariyongeranya, rwari uruzi rwiyongeranya cyane. Uruzi rwa Gihoni ngo rwari isoko idudubiza. Uruzi rwa Hidokori rwarihuta cyane. Urwa Efrata aho rwaca hose ngo rwatanga uburumbuke, harera cyane. Reka ndakwifurije ngo Imana igutuze kuri aya masoko. Imana igutuze kuri Efrata. Haleluya. Yosefu ni igiti, n'ishami y'igiti cyama cyane kiri iruhande y'isoko y'amazi. Mu gitabo cya Yesaya igice cya 58 umurongo wa 11 haravuga ngo kandi jewe Uhoraho nzokwama nkurongora, nzohaza ubugingo bwawe mu gihe cy'igatwa, nguhe kunonoka mu magufwa yawe, kandi uzomera nk'indimiro ikwegewemwo amazi, kandi uzoba nk'isoko y'amazi idakama. Haleluya. Uzomera nk'umurima uvomewemwo amazi, kandi uzoba nk'isoko y'amazi idakama. Reka nkwifurije mukundwa, ube nk'indimiro, ube nk'isoko y'amazi idakama, ube nk'isoko y'amazi idakama. Haleluya. Ahubwo ruzi rwagera. Amen. Ube nk'isoko y'amazi idakama. Glory to Jesus. Haleluya. Ube nk'isoko y'amazi idakama. Ahubwo ruzi rwagera. Yesaya yavuze gute? Yavuze ngo
kandi uzomera nk'indimiro, uzomera nka jaride ikwegewemo amazi, kandi uzomera nk'isoko y'amazi idakama. Uzomera nk'isoko y'amazi idakama. Ndakwifurije ngo ube nk'isoko y'amazi idakama, uvomerwe. Mukundwa, ndakwifurije kuba ku isoko y'amazi, ube ku isoko y'amazi. Ubuzima bwawe buzokwama butotahaye. Haleluya. Ubuzima bwawe buzokwama busa neza kubera iki? Utuye ku isoko. Mu gitabo cya Yeremiya igice cya 17 umurongo w'indwi aravuga ngo arahiriwe umuntu yizigira Uhoraho, Uhoraho akaba ibyizigiro byiwe, kuko azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi, gishora imizi yacu iruhande y'uruzi, kitumva izuba iyo ryatse, ariko kikamana itoto. Urifuza kwamana itoto? Tegwa iruhande y'isoko. Amen. Haleluya. Tikizorinda kwiganyira mu mwaka w'uruzuba, kandi ntikizohararuka kwama, kizokwama iteka ryose. Kubera iki? Kiri iruhande y'isoko y'amazi. Muzobiraba ibiti biri ku ruhande cyangwa jaride ivomegwa yama itotahaye. Ndakwifurije ngo umwami utegwe ku ruhande y'isoko y'amazi, utegwe muri Kristo Yesu, uzokwama utotahaye. Ndangize muri Yesaya ya 21 umurongo wa 18. Nzoziburura inzuzi mu mpinga y'umusozi w'uruharambuga, n'amasoko hagati mu myonga. Ubugaragwa nzobuhindura ikidengeri cy'amazi, n'igihugu cyumye nzoguhindura imbizi z'amazi. Haleluya. Urashobora kuba warumye, urashobora kuba ubuzima bwawe bwumye, ariko nzoziburura inzuzi ku mpinga y'umusozi w'uruharambuga. Haleluya. Nzoziburura, nzohindura ikidengeri cy'amazi, igihugu cyumye nzogihindura imbizi z'amazi. Amen. Umurongo wa 20. Kugira ngo barabe bamenye bitegereze, batahurire hamwe yuko ukuboko kuhora ariko gukoze ibyo, kandi uwera w'Abisiraheli ari we yabiremye. Yesu abahezagire cyane. Ndabifurije gutura iruhande y'isoko y'amazi, ndabifurije gutura iruhande y'isoko y'amazi. Yavuze ijambo ryiza, Yosefu n'ishami ry'igiti cy'amacane kiri iruhande y'isoko y'amazi. Amen. Ndakwifurije gutura iruhande y'isoko y'amazi. Data, ndagushimiye cyane. Ndasengeye umwene data ngo umutuze iruhande y'isoko y'amazi, umutuze iruhande y'uruzi rwitwa Efurata, ngo aho gwagera hose gwatanga uburumbuke. Edeni yaravomegwa kugira ngo yame itotahaye. Ndamusengeye nawe ngo uvomere ubuzima bwiwe. Ahari ubugaragwa, Yeremiya Yesaya yavuze ijambo ryiza ngo ubugaragwa nzobuhindura ikidengeri cy'amazi. Amen. Ahari mu butayu nzohazana imbizi z'amazi. Ndasengeye ubuzima bwiwe bwari busa n'uri mu butayu, ubuhindure imbizi z'amazi. Urakoze cyane. Ubahezagire icubura kibicaho mu izina rya Yesu. Amen. Mugire umunsi mwiza w'amahirwe.